privé mutandukanye nk'uko bagiye barabavuga bavuze abo mu mabanki KCB, KCB, ama-assurance, BK n'ayandi banyakubahwa muri komite executive yarino shirami ryacu ryo gusiganwa biciye mu gusiganwa n'amamodoka bashitsi bahire personnel d'appui, mesdames et messieurs, tout protocole observé, bonsoir. Je me permets d'être devant vous, juste en qualité du président de la Fédération automobile du Burundi, pour se présenter d'abord ma soeur en tant que président. Mes parents m'ont donné le nom d'un service spécifique, mais une autre famille dans laquelle je travaille ont ajouté quelque chose comme un grade. Kachouki l'avait précisé, mais je ne sais pas s'il avait une bonne intention, mais c'est bon. Ils ont ajouté le général de brigade. Alors, je suis le président de cette association, fédération des clubs automobiles du Burundi, qui se sont réunis le 5 avril kugira ngo bashobore kudutora no gutora komite ishasha ari nayo ndongoye ari nayo mu mwanya nza kuhagana ndabashikiriza. Ubwami na mbere rero nagomba mfatira akakanya keza ko kubashimira, ndabashimire de votre présence, signe qui témoigne que vous êtes réellement nos partenaires fidèles. Surtout que ce n'est pas la première fois, non plus la dernière. Turabahaye ikaze rero iwacu, tubahaye ikaze nk'uko bari babibabwiye kugira ngo tubiyereke nk'uko turi bashasha nyene, turi bashasha muri no komite executive iheruka gushirwaho n'urunani rw'amaklub atandukanye nk'uko umworosha w'amajambo yagiye arabivuga, kugira ngo mumenye ngo ni bande mugiye gukorana nabo, mumenye ngo ejo nimwumva umwe canke uyundi mu mazina tuza kudondagura canke muba muza kubona hano, ntimuze mumore umuntu mushasha, muze mumenye ko aje avuye ahantu muri ino communauté ihurikiyemo amaklub agejwe gusiganwa biciye mu mamodoka. Rero turabahaye ikaze ugira kandi rero vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous, sentez-vous à l'aise. S'il y a peut-être des imperfections et des irrégularités qui se sont déjà présentées, vraiment nos excuses, parce que ce n'est pas de notre intention de perturber surtout la tranquillité des gens qui sont tranquilles de nature. Mais c'est faute effectivement de ces changements-là, je dirais,
climatique, indépendamment de la volonté de l'un ou de l'autre. Je m'excuse alors. Nagomba rero nkuko babivuze ngigwe ko imbere yo kungira icyo nabashikirije ubutumire mwaronse bwo kwerekana yuko tugomba kubashikiriza no kubereka urwego rushasha ruheruka kwizerwa mu matora aheruka mbere ngiye ko nababwira ntigirwe hafi hanyuma turazi ko bari mu dutandukanye ariko je les invite à approcher tout de suite pour gagner le temps hanyuma umwe wese acaronka akanya ko kugira muri 5 secondes bien 10 juste le nom et le poste qu'il occupe kugira ngo duce tubandanya bimeze neza. Je vois à ma droite mon vice-président. Il peut se présenter lui seul parce que c'est un géant homme. Vraiment, c'est un géant aussi, c'est un intelligent aussi, c'est un travailleur. Merci d'abord. Bonsoir à tout le monde. Bon, nagomba baramutse umwe wese mu cyubahiro cyiwe naherereye. Je ku izina ryanjye nitwa Kavamahanga Alain Frank. Nkaba ndi vice president wa CAB. Ikaba nasubiye kwizerwa ubwira kabiri kuba vice president muri icyo kibanza nyine nk'uko n'ubwa mbere avant yuko dutora federation basubire kutwizera muri kino kibanza. Nagomba nshimire abari hano bose basubiye kutwizera, ndabasabye mwikomera amashyi. Ikindi nacyo nkaba nongeye kubabwira yuko turi hano ku bwanyu kandi benshi mu ba sponsor bari hano abadufasha kuorganiza abamambre ou les contrôleurs, donc kubashimira kuba mwasubiye kuza kudushigikira. Murakoze. Je vois une jolie dame qui est à ma gauche, à elle au micro. Bonsoir tout le monde. Je suis Niakile Divine, secrétaire général de l'automobile du Burundi. Nk'uko perezida yabivuze turashimira abatwizeye muri iki kiringo cy'uko turatwara kandi tukaba twizera yuko tuzokorana neza n'amashyirahamwe yarasanzwe atwakira muri organisation y'amayevénement ya hari. Nkaba ndabashimira ndabifuriza n'igihe cyiza mwese. Merci beaucoup, Divine. Nous avons aussi, comme vous le savez, on ne peut pas travailler sans qu'il y ait le ministre des Finances. Donc, il y a un homme bien habillé. Tu peux se présenter, mais c'est notre ministre. Je pense qu'il va dire beaucoup de ça, mais nous le savons déjà. Il commence à sourire, signe que quand même il va se tenir très bien dans son ministère. Ah oui, la parole alors. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde. Nanje banita Ndikumana Eroge, bakaba barinze bakankura mu kibanza cy'umutrezeriye
bijejeje ibigega vya Twebwe Automobile hama nkaba ndabashimiye banyizeye hama nkaba ndabijeje kutazobatetereza tuzorangura igikorwa dutumye nkaba ndabimenyereye nahora ndi muri organisation yahahora benshi baranzi ndi muri mukino wa hari kuva 2013 donc mumva ko ntari mushasha hama naje nkuko abagenzi banje babikoze nkabasubiye guha ikaze abo twamudufasha igikorwa murazi yuko abapartenere bacu tutari kumwe hari tokunda turabahaye ikaze kandi muzobandaye mudushikira murakoze. Murakoze cyane. Aussi nous avons une demoiselle nawe nyene n'umwajwe wiwe nabyivugiye wenyene anivuge ngo bavuga ko atamupasa yivuga mu izina ariko yivuga nyene kubera ko no munota bien que umufasoni arashoboye ari mu kibanza nk'umuntu wese capable de soutenir très bien. Murakoze kumujambo. Bonsoir à tout le monde. John Metzina Angeli Musoni Ariela kandi cheko tutwara ibigega da Club Automobile du Burundi. Nahora ndi organisation yayisanzwe ihari equipe ya organisation isanzwe ihari nkabashimiye abatwizera bakadushira muri kino kibanza tukaba tubabwiye yuko batihenze kudushiraho badushizeho batwizeye kandi tuzabona amanota. Merci beaucoup, je vous souhaite de passer une très bonne soirée avec nous. Murakoze rero nagomba mbere yo kugira icyo mvuze ishimire rero no komite executive ni komite irimo abantu dynamique surtout que beaucoup sont des jeunes hanyuma bakaba mu mwanya tumaze muto turiko turakora n'ababonyemo impano n'ababonyemo inguvu zerekana ko hariho n'ikindi gikorwa kizokoreka kugira ngo tukunde tuduze rero ikivi kugira kandi mwebwe kandi mwaje hari abatari bwaze n'intango z'ijambo hariho n'abandi bavuga ngaha navuze nti ni santé à l'aise comme vous êtes à la maison hanyuma natwe l'équipe d'appui bakomeze kubaba hafi hama habe harumva amatwi mugabo waba umunwa nawe urakora igikorwa cyawo kuko biragabuye murakoze rero ngiriwe ko nk'umujyi w'igisahira twebwe twatowe dufise ahandi twari dusanzwe turi mu makarere agenda atandukanye mugabo twizewe mu bandi ubushobozi buhambaye cyane dufise mugabo turinze twizerwa na komite turongoye ikimenyetso cy'uko hariho icyo bari babonye bati hari icyo twofasha mugabo ingufu zacu zikenera ingufu z'abandi bantu cyane cyane abo dusangiye urugamba ari nayo communauté yagutse irimo amaklabu menshi kugira ngo dukuse ikivi cyo guteza imbere uyu mukino uciye mu buryo bwo gusiganwa n'amamodoka rero tukiri ngaho nyene turafise natwe ibyo twategekanije tuba duti ibyo tuzogira gute tuzobishira imbere mu ntumbero y'uko hariho nosigura igikorwa cyokoreka cyo guteza canke gushira imbere urukino rwacu rwa automobile ikintu cya mbere nyamukuru kiri mu byo kwihaye nk'ihangiro nukongera gushira mu ngiro neza a mettre la mise en place neza
uyu mukino tuwukure kuri stade uriko tuwuduze tushikare ku rundi rugero kandi binashoboka. Reka mvuge ngo promouvoir le sport automobile di Burundi. Hariho ibihari, hariho n'ibyo tubuze, ariko hari n'ibyo dufise. Ikintu cyane dufise, turafise ubwenge, turafise n'ingufu. Ibyo bintu bibiri tubikoresheje tugaca dukorera hamwe n'abandi barongoye amaklube, icyo kivi n'impaka tukiduza, tuzokiduza kandi tuzoba turi kumwe nabo dusangiye nyene ubwo rugamba. Reka tugwite urugamba kuko n'igikorwa nyene gishakirwa ko ingufu za bamwe n'abandi zija hamwe. Icyo ni ikintu cya mbere rero. Aho ni ku rwego national na international. Murazi yuko twaba turonka abashitsi bama baza gukina hano. Twovuga urukino baberetse par image video mu mwaka uheze, mwabonye ko harimo n'abatari abarundi, harimo abaganga, harimo n'abakenya nibo bashobora kuza muri uyu mwaka uheze hamwe n'abarundi rero. Ariko ikintu kimwe cyonyine kiriho cyabonetse nico bavuga bati i Burundi n'abarundi bagereranije n'iwabo, baravuga ati ngaha hari impano. Ibyo babivuga bahereye ku byo babona bihari, bakaraba n'ibyo twe tubuze, nabo gaca baraba ibyo bafise nuko bari, bagaca bakora rero iyo comparaison. Niho bavuga bati il y a du potentiel au sport automobile du Burundi. Natwe rero tuzohera kuri iyo defi, ari nayo defi nyene, tuyikosore tuyihinduremo opportunité, hama noneho dushobore gutera n'indi ntambwe. Icyo ni ku rwego nosigura ngo national et international aussi, kuko murumva yuko tudatamba twirorera. Hariho n'abandi bama baza bakaraba ibyo dukora, bakaraba uko twibuka, bakaraba uko dusiganwa, bakaraba ubwiza bw'i Burundi, bakarya na bya byo kurya, bakaraba na rya vumbi rya hariya iwacu atahandi riri. Irya vumbi rya hariya ruguru muri Butanyerera nabonye hariya, burya nta handi ririsa, ahandi hose hari irindi vu, ngo rijya ni nombe nyene iwacu, kandi tuyikunda kujya kuntu nabo niyo bashimye gusumba ko twe tuyikunda. Isigurwa ngo ntitunazi no kuvanga neza neza, sike nous avons comme potentiel. Ibyiza rero turabifise kandi tuzobibyazamwo umusaruro. Aho nariko navuga urwego guteza imbere uru rukino rwacu, murabona yuko hano turi mu karere kagutse. Abatanzania bashoboye kuza gukize hano hakurya mu babanyi, ntibashoboye kuza kumva izi canke ziriya, ariko natwe tuba twifuza kujayo kubera ko bavuga yuko mu Kirundi ngo agafuni kabagara ubumwe ngo nakarenge. Mu mwaka wa hewa 2023 hariho abagiye gukina mu Rwanda, kandi abanyarwanda baravuga ati abarundi ni ukuri muratwemeje. Twari twatumiwe mu Buganda bushize, ariko kubera twari muri byo gushiraho inzego zishasha ntibyashobotse, ariko twizera yuko tuzobishika ko muri iyi gahunda yibirije izoza ari amaporogaramu yacu. Icyo rero cyari kimwe mu guteza imbere rwa rukino. Ubugira kabiri turifuza gushira imbere ukuvuga ngo encourager les femmes et filles à adhérer muri collègue automobile, parce que c'est possible. C'est possible. D'ailleurs, au niveau international et FIA, il y a un département chargé de la promotion de la femme et filles dans le sport automobile. Alors, je profite de cette même occasion pour encourager d'abord les dames que nous avons dans le comité exécutif et d'appeler les autres
à adhérer. Aussi, pour vous, les partenaires, dans différents domaines, d'encourager vos filles, vos soeurs, vos neveux, vos nièces à créer ou bien à entrer dans les clubs déjà enregistrés, ou bien à créer les leurs. Kugira ngo bikunde nabo bashobore kuboneka batwara amamodoka nk'abadamu nk'abakobwa birashoboka. Ailleurs c'est faisable et c'est possible, pourquoi pas chez nous? Ni ikintu gihambaye cyane hari wacu gutwara imodoka nkazijya zirimo n'amariske umenga ikidashoboka kuri le sexe féminin. Mais c'est pas vrai. Nuko ahantu ntibazitunga ntibagendesha imodoka n'ijya modoka nyine sauf que ijya kwiruka ifise izindi spécificité zayo ariko ni modoka cyo kimwe na ziya zindi. La seule différence ni yuko ibifise ubwo bone buhinga mu bwo buhinga nabwo abonye dutera intege kugira ngo baze nibwo bateza kwiga rero sitifwara kugira ngo bashobore kubimenya. Ni yindi auto école irashoboka rero. Le bienvenu alors abari ngaha n'abatari hano mubabwire vous en tant que partenaire ni appel c'est un cri turanshije kugira ngo mubwire aho mubaye ababishobora n'ababikunda parce que ibyo tubabo ngibi abenshi surtout les pilotes barazi yuko utabikunda nta n'ibyo wonja muri sekunda bijamo nta n'ibyo worashobora. Donc rero birakunda ariko babikunda kuko baratwara izindi modoka kandi biranashoboka kubera ko n'ahandi ailleurs les filles et femmes baratwara amamodoka. Rero ako kabura turagateye kugira ngo muze mudufashe ukora iyo sensibilisation n'abajournaliste nabo nyene twababonye hano RTNB n'abandi bige ako kamo maragatera abandi kujya bakina basket, kujya bakina volley, kujya batera iminana, kujya biruka, kujya bakina football, volley, handball. Pourquoi pas? Sport automobile, c'est possible, c'est faisable. Donc, à qui veut adhérer, les portes sont ouvertes. Turabahaye ikaze tuzobafasha. Natwe nimba tugeze hano nuko hari ikindi cyakorese, nuko hari abandi baduteye intege, nuko hari intambwe twateye hamwe abandi bagakwiye ukuboko kujya ku mwana ava hasi akabizi akagandabagira na rimwe rimwe umubyeyi akarekura kakagwa hasi mugo pasiko atakanze ahubwo ari uko ngomba kukamenyereza ngo arabe n'ibiro tubabona uko bimeze birakunda. Rero turabatera intege karibu. Ubugira gatatu bari bavuze yuko ubu tutakiri club ahubwo turi association des clubs. Nous constituons une fédération. N'urunani runini rwagutse, runani rurimo abatandukanye. Abo rero bo batandukanye ni ukuvuga ngo bafite n'amaspecificité atandukanye. Hamba bamwe yo kuba aba pilote cyangwa se abashoferi, hariho n'abandi b'abatekinisi, abamekanisi, aba electromekanisi, harimo n'abandi bafise tekinike zindi dasanzwe kubera ko kujya gumone hari ibaye haba habaye ibintu byinshi cyane, ubuhinga cyane ubuhinga mbere tukanikora ku bantu mvamakungu bakaza bakadufasha muri bimwe n'ibijya mwamamona hirya no hino mona ko imodoka igiye hariho quelque part satellite yukurikirana iri connecté ku bantu bari muri cabine centrale kugira ngo tumenye imodoka niyaba igize ikibazo ngo ni kuyihe niveau intervention ishobore gukunda.
bisigurwa ngo hamwe n'ubwo bwaguke rero bwacu muri aya makurembe atandukanye harimo n'izo nguvu zitandukanye zijyanye n'ubuhinga harimo rero niyo mpano yo kubishaka ni nabivuze ndabisubiramo kubishaka la passion kumva ko icyo kintu ari gwawe unagikunda ukumva ko ari wowe nyine ko tugishaka aho rero muri urwo runani rutandukanye murumva ko twaguse muri iyo myaka iheze yahora ari club imwe ijya hamwe ikorganiza igashira hamwe ingufu mukabona bijyanye mu bunyenye cyangwa n'ibyo mwahora mubona no mu myaka iheze ubu rero urwo runani ruragutse le champ est libre et vaste ni ukuvuga ngo tuzotanga tunosigura ngo ni les chances cyangwa se la libre organisation les clubs zishobore kuorganiza zose zonyine imwe ifate tujyeho no munsi yo organize hari do Bujumbura hari do Bujumbura Centre-Ville hari do Gihanga Papa Gitega Mwaro et ailleurs bientôt tuzosaba n'ayandi site dushobora kwamenyaja mu piste hirya no hino mu ntara zitandukanye rero muri icyo gihe ako kantu kitwa ko kuorganiza ikintu gishasha kitari kimenyerewe ariko kizofesa partie de nos objectifs kuri manda y'iwacu rero vous les partenaires si demain ou après-demain vous allez voir quel club vous approchez vraiment muze mumenye yuko c'est un club agréé d'abord hama soutenu par notre fédération tuzoba tubashigikiye tuzonababariza tunabaterera intege tunabakompanye du début à la fin tuzobikora kandi kizoba ari ikintu cyiza nta muntu n'umwe twavuze icyo umwana akura natwe turera abantu bakura il faut que tutamba turi hahandi il faut que n'umwana avuga ati nanjye nagiye kubaka uwanje hanyuma je vais organiser ntumire abantu bazi icyo rero cyo gishasha n'ingombye kuba marira kiri mu objectif yacu kandi no kuri twifuza ko kizoba kubera ko kizoba kina ishyigikiwe ikigira kandi nico gutera intege ubugira kandi comme vous le savez les clubs basiguye igiti cyazo n'indwi ngo mwumve ngo ni nke par rapport y'igihugu cy'u Burundi par rapport yayandi ma organisation ahurikiye nko muri football dufate les équipes muri volley hirya no hino mu ntara usanga hari mwene abo bantu bo club atandukanye cyangwa se les équipes hanyuma ugatusanga bo baraguze kubumba bafise aho bakinira kandi hato bobo football bakina hano muri parking hano biroshe volleyball MMA handball birashoboka ariko pour hari ikunda kuko bishakirwa ibintu byinshi cyane rero turatera kamu abandi hirya no hino mu ntara zitandukanye dose organize bashiraho ayandi club automobile c'est possible on peut commencer par des simples véhicules amanoneho abantu bakaza barakura buke gushika aho bagiye muri za competition ziya zinini kizi mama mona zingozi petit à petit oiseau fait son nid hagita kunda rero byose birakunda abo rero nabo turabateye intege usaba naba ba pilote dusanzwe bafise uburambe bunini bafise n'ico
bwira abandi bato bato bafite n'ubugani boca kugira ngo baze babikore noneho bahimirize abandi kugira ngo baforome imigwi hama noneho nabo bashobora kuzoza baraja muri competition uko zizoba zitegekanijwe kuri gahunda izoba yashyizweho na Federation Automobile du Burundi. Rero muri make n'ibyo nko mu objectif twari dufise twihaye ihangiro muri kino kiringo tuzomara cy'imyaka baduhaye tuzokora ingufu zose zishoboka kugira ngo tugishike. Tuzokwikora kubo twakoreye mu ngata tugize urunani siba bya bindi tumenyereza hamwe kanaka ngo batahari ngo ntaba hari ngo kipara chasse perdre sa place oya twe tugwa tuti sa place reste toujours là kuko tugize urunani rero untererwa cyangwa ingufu z'umwe cyangwa y'undi zibandaya zikenewe. Rero mu heraheza novuga yuko dufise imbonoka zoza yindi natwe turafise indi mbonoka zoza kurondera imikangarizo dusubirira muri perspective tugomba kugira pepiniere y'abana muri cadre ya grassroots kugira ngo abana bakure kujya bakura bamwigisha kunyine afata umupira wa volley na mvuze no muri club no muri mukiriko no rukino bice mu modoka birakunda birashoboka kubera ko on va mettre en place les équipements zifasha abana les appels des simulateurs zizobafasha ari mu nzu yicaye ari muri salon quelque part bien dans un peu bamuteguriye bashobore kuza barakurikirana kujya bakina PlayStation hariho n'izindi za rero kwiga kunyonga gukata gutumbereza ku giti byose biriho. On va essayer d'initier ça muri no période yacu n'ihangiro tuze turabe aho tubigejeje tutabishikako muga tuzoba twabihahisemo ku buryo abantu dukora mu gatanu nabo bazobandanya ico gikorwa n'intumbero rero kugira ngo nituze turakoresha bakuze gusa kuko uramu y'umuntu agenda akura agenda wose agira hari ama reflexe amwe akagira kakara n'ubwo kwiga imodoka ukuze usanga ansete ko hariho abo byanka bagahagarika neza ati ndahebye ari imodoka isanzwe ntabe agitumbera mu baba. Rero icyo kiri mu byo tuzoshira imbere n'imodoka zoza cyane dufise kugira ngo tuze dutegure imiyabaga bakiri bato les petits enfants kugira ngo bakure bafise iyo esprit sportif dans le domaine des sports automobiles. Icyo kintu rero tuzogishikako mu buryo bw'uko tuzokwikora no kubahinga mu kudufasha mu bitandukanye kugira ngo bikunde tuze dushike kuri ico gikorwa twihaye. Hama rero nkuko natangiye mvuga ni nabaha ikaze cyo kujya gutubereke abo turi bo ngo mumenye ngo ejo ni twabitura nk'abaparteneri bacu muze mumenye ngo kintu somo. Rero nagomba ndigwe ko ronje kwabwira nti hambavu ya projection rekanye hajya ku rukino rwabaye mu mwaka uheze twagomba nagiriye ko mbere twojya kubatumira no kubamenyesha ko dufise irindi higanwa hari international qui aura lieu en Gozi aussi, même place, au mois d'août, du 14 au 17.
tout en vous invitant en tant que partenaire à toujours rester à nos côtés dans différents domaines. Huku mwama mubikora kugira ngo akagateka igihugu cyama cyaronse biciye mu gusiganwa mu mamodoka gashobore kongera kugira irindi zina. Mbere hamba byaho nyene ndababwira nti ejo mukabona turabituye muze mumenye ngo twari bamenyesheje tubabwira n'urubanza twe tugwita urubanza nako nta muntu n'umwe agwifasha n'umuco w'ikirundi. Harabaho guterera no guterereza, harabaho kumenyesha inshuti n'abagenzi, harabaho kubaza tumbega mu mbonera bizogenda gute komite d'organisation igashobora kudufasha muri ibi na biriya. Hama noneho muri ico cegeranyo iba yaduhaye tukamenyesha abo dusanzwe dukorana kugira ngo bamenye umwe wese ico yoterera ico yofasha, hama afashe mugabo azi ico yagiye gufashamo ico arico. Rero n'ubwo rubanza twigirije rwo muri ku kwezi k'umunani, nous avons devant nous 2 mois encore. C'est pas beaucoup, mais aussi c'est pas peu pour se préparer. Nous avons déjà mis en place un comité qui sera bientôt publié à travers les clubs kugira ngo bamenye umwe n'undi icyo tubajejwe kugira ngo les clubs nazo zigire des contributions dans le sens d'appuyer techniquement ou bien dans d'autres domaines kugira ngo l'événement izobe couronné de succès. Rero ni kuri aya majambo mfashe akakanya kuko nyira kubakengurukira kugira kandi twe twavuze ko abari muri equipe d'appui bakomeza gufasha imbere ko bayibayemo, ariko n'ubu barabandanya kuko turacari hano ejo n'amatora. Nibaza yuko naho twumva ngaha tugiye gutora yoha pas de souci, ariko turacyaterana. Ndabakengurukiye rero ihegurukira rya kandi vous partenaires muyigoye mukaza malgré différents empêchements n'abandi bien différentes activités muba mufise, ariko mukavuga muti uyu mwanya kaduherere club automobile y'u Burundi kugira ngo mubuze muduteramishe duteramena namwe. Turabakunda cyane, je jure et je vous jure turabakunda. Mumenye ngo turabakunda kandi urukunda tubakunda si rwarundi rwo gahemo, si rwarundi mu kibuno rwongono rwa magenda. Twe ntituzuyaza tukunde turakunda twanzira tuvuga duti cut off. Ariko rero no munota turabakenyira inguru cyo kuvuna mwaje. Rero navuze nti kubitagenze neza à la tête de l'organisation et de la fédération du club automobile. Encore une fois, nos sincères pardon au désagrément d'une manière ou d'une autre, à ce qui s'est passé, indépendamment de notre volonté, surtout la coupure du courant, vous savez, c'est pas de notre côté, c'est pas de votre côté, c'est pas du côté de l'un ou l'autre. Mais nous, comme les alicos, il y a des chimères qui sont comme nous. Kandi turabashimiye kugira kandi n'ejo twabikora ko tubahamagaye muze reka ndangize mvuga nti Imana ihezagire aho mwama mwakuye pour nous soutenir et soutenir le sport automobile du Burundi. Ihezagire vos activités zibe couronnées de succès, zibe prospères. Ihezagire imiryango yanyu kuko mugiye ku kazi mugenda umwe afise havuye mugabo akeneye osiko nahavuye nahagiye hose bimera neza.
tubifurije rero umugisha kandi tuvuga duti hamwe kumwe namwe turi kumwe twese runo rubanza twimirije kuko twabibatuye ruzogenda neza murakoze